nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Muri irya minsi Yesu yabwiye abigishwa biwe ati, uwakira amabwirizwa yanje akayazigama ni wa nkunda, nawe uwo nkunda azokundwa na Data, nanje nyene nzomukunda nongere ndamwimenyeshe. Yuda atari Isikarioti amubwira ati, Mukama, bite ko ari twebwe uza kwimenyesha atari isi? Yesu aramwishura ati, uwo nkunda azozigama ijambo ryanje na Data azomukunda, duheze tuziwe tumugira ingoro yacu. Utankunda ntazigama amabwirizwa yanje. Bisubiye, iryo mwumva mvuga si ryanje, ni iryo Data yantumye. Ivyo ndabibabwiye tukiri kumwe, ariko wa mutabazi Mutima Mweranda Data azorungika ku izina ryanje, niwe azobigisha vyose, vyongeye anabibutse ivyo nababwiye vyose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Murano majambo y'Imana ngoma ndabatumirire tuzirikane mwo na cyane cyane ubwa mbere uburyo bwiza bwo guhangana n'ibintu bishobora kutugora, ukabona mbere yuko bigomba no guhama ubuzima bw'Imana muri twebwe, bigomba guhama Yesu Kristo muri twebwe. Ubwa kabiri duheze dutangarire iki kintu gikomeye twumvise Yesu abwiye abigishwa biwe, ukumenyana na Yesu vy'ukuri. Ukumenyana na Yesu, uwo Yesu yimenyesha ninde? Ninda zinanye na Yesu, ninde yamenye Yesu vy'ukuri? Ubwa mbere ingene tworonka urupfunguruzo rwiza rwo guhangana n'ibintu bishobora kutugora, mbere ugasanga twabikuyemwo umugisha w'inahazwa bwacu. Turumvise aha mu gisomwa ca mbere ingene Paulo na Baranaba ngo batewe amabuye aho bari mu gisagara ca Iconium, barabatera, bagomba kubatera amabuye nako. Bamaze kubimenya ngo baca bahungira aha muri za bwa mbere bari Likaoniya, mugabo bahungiye Iconium, ariho aho muzaliske na Derbe baheza bakamugurura umuntu bakabandanya bigisha inkuru nziza. Tukabona ingene Paulo na Baranaba bitangaje. Sinzi ko ngaho hari ikintu mutangarira. Mbega twebwe abantu ba mbere iyo bariko barabiruka ko babahama bahunga, baca bashika bigisha, baca bashika nyene batanga, ahubwo kuberekana yuko bafite ico batanga. Twebwe baca baja biyigumbira, mbega nta bagira neza bafasha impunzi, nta baki, atari uko bidakenewe. Mugabo hari ikintu tubonamwo ngaho, n'ubu bubasha bwa Mutima Mweranda Yesu abwiye ababigishwa biwe, akagira ati, ahazozira ngo azobahisha ukuri kose. Hari ukundi kuri kwireme rya mutima igihe turi mu bihe bigoye, iyo tutamufise bidakunda. Iyo turiko turagira ikintu kitugerageza, kitwosha nabi, kiduhama, igihe tudafise ubwo bukomezi bwa Mutima Mweranda muri twebwe, kica kituzingazinga, tukizingazingira twebwe nyene mu kintu kiduhanze, tukabona umenga biraheze, tukabona umenga karabaye, tugatangura kurondera umwani mwaro, tugatangura kurondera abo hejuru, tugata umutwe. Shetani ikabituronse, igaca rero ibandanya iniga ivyiza vyari muri wewe, ku buryo bw'uko hari n'igihe ushobora gusanga ugeze ahantu ugeragezwa, ugatangura kwita ku mwiko mu kibazo uti, ubwo si jewe meze nabi, kandi ari wari ufise ikintu kiza muri wewe. Mugabo kubera yuko
kumbure usanga washize umwitwarariko cyane kumviriza no kugumuraba biriko biragushikira, nturaba uwundi ari kumwe nawe muri ibyo biriko biragushikira, uwagutanze guca muri ayo magorwa ngo agufashe kubona iyindi nzira ariko arugururamo, uca usanga ibyo bintu bigutsinze. Paulo na Baranaba kuko bafise umutima muri bo, baca batahura yuko uko gutegwa amabuye bagategerezwa guhunga bitoherera ngaho, batoguma biyotsa bagira bati ni nk'ibi bintu bya ni nk'uyu muyezu twagiye kwemera abaguma badutera amabuye, kamenga turiko turatumwanya, turiko turiruka mu vyashara tuduza ibintu byacu natwe turyohewe, none turiko turatumwanya, gatangura kubona umenga uvuna amaboko, gatangura kubona umenga wakora ubutumwa ukabona umenga abandi ntibavyumva, kandi uri mu ntumbero nziza, abandi bashaka kuvyumva, ukabona umenga ahubwo baranakugwanya, nabo bigirira neza hakagera igihe bakaguhindukirira. Ariko ku muntu afise mutima akarondeza kumviriza icyo Imana imubwiye, Paulo na Baranaba bagaca bumva bati ahubwo kaba karyo keza, ntimuhagarike gutanga urukundo rwanyu, ntimuhagarike kwitanga mu rukundo, aho nyene mugiye iriske ni derbe, guma mumviriza jewe ndabereke ko abo bantu banse kwakira inkuru nziza, yishira abandi, yiha abandi, ibamugurure, ibakure mu bigirwamana. Murumvise ingene ngaha bashitse bamugurura umuntu abari mu bigirwamana bimwe vya Zeus na Hermes, bimwe vy'abagiriki batangura kugomba kubahereza amashikano yebaza ngo ni Imana zabamanukiyemo. Nuko kenshi abantu twamatumeze, hari igihe umuntu adukoreye ikintu cyiza cy'igitangaza duha kumugira ikimungu, ariko uzomenya neza nuko n'uyo muntu yabigize kubw'umukama, akamenya guca bugufi akagira ati si jewe nabikugiriye, jewe nabaye uw'Imana iciyeko, ninahaza Imana y'ukuri. Aho abandi baca bagomba kwigira aba influencer, bagaca bigira ibimungu, bagaca bagomba kwigira ibiki, cagira bati ni twebwe hanze yacu nta bindi mwoshobora gushikira, ni twebwe. Ahubwo umuntu ari mw'Imana akumva ati uyu muntu hari ahantu atashitse, yabonye icyiza yakorewe n'uwakimukoreye gusa, mugabo ntiyabonye uwo kimweretse, uwo gikomokako, Imana mushobora byose. Bagaca bababwiza ukuri bati turi abantu nkamwe, gusa turabarungitswe kugira ngo muve muri ubwo bujuju bw'ibigirwamana byo muri basokuru banyu, muve muri ubwo bujuju bwo gusenga ibintu bitagira amatwi, bitagira iki, ahubwo mumenye kwitura Imana y'ukuri. Imana yabaremye yagira amenyesha duke duke, ariko ntimwashoboye kwimenya yose uyu munsi. Ibyo mutari muzi bigatuma umenga muramugaye, kuko hari ibitangaro wabona yuko Yesu atanga kubigishwa, ukabona ko ari imburi y'ikintu mukamagira kore, agomba mugurure abo bantu birise, kuko bujya kudasenga Imana y'ukuri ni nko kubikimuga. Ni nko kubikimuga, hari ahantu bumugaye utabushoboye kubona ibintu neza mukuru kungena Imana yabishatse, iki Imana yabiremeye, ni iki Imana ishaka kugushikanako. Bana Baranaba rero mukabona ingene mukureka kuguma bigaruka ko barabi ivyabashikiye, ahubwo bakaraba icyo bafise bategerezwa guha abantu, bakabaho urukundo rwabo, bakabigisha, bakabahebera ubuzima bwabo. Barabonye ibitangaza vy'ingene umuntu amugurutse, barahimbagwa bakibagira n'amagogo bavuyemo, bakabona ingene abo bantu b'Iderbe n'Israeli ko barakira umukama bahimbawe, buzuye akanyamuneza ko kumenya Imana yabo y'ukuri, bakumva barahimbawe. Nico kimwe na Yesu twumvise mu nkuru nziza. Yesu we aramaze no kubona ibizomushikira, Paulo na Baranaba bo nibiri inyuma, behejeje kubashikira, mugabo ushobora gusanga yari ibintu bibabaje biguma biguherekeza muri kubu, bikagwa bigomba kuba muri kubu, ntutera intambwe muri kazoza. Yesu wewe arabona ibimurindiriye muri kazoza. Dushobora kuba duhanganye n'ibivuye inyuma yacu, nkuko dushobora kuba duhanganye n'ibindi. Umwansi aguma atega imbere agira ati ndakubikiye akantu ntutumutwe, wewe guma witanga muneza mu rukundo. Yesu arabibona vyose, arazibiza kumushikira, arabona no muri bo mbere nuza kumugura, ariko ntatumwanya ateramira ku kuguma zirora yidoga agira iki, ahubwo acahindukira agasuka urukundo rwiwe kubigishwa biwe,
akabahishuka ibintu bikomeye biri hagati yawe na se wiwe, akababwira ibintu bibarindiriye, akababwira ibyiza bibarindiriye, bagahimbagwa. Mugabo naho barafise akoba, akarondera kubaremesha no kubamara ubwoba. Tugire Kristo. Urufunguruzo rwiza rwo guhangana n'ibintu bitugoye, n'ibintu biduhanze, n'ibintu biriko biratugerageza, n'ibintu biriko biratwosha, n'ibintu bigomba kudusenyura, suguca uja ngaho guguma ubigarukana kimwe ku kindi, usanga uri kuri yuzuza ubwoba, usanga uri kuri wowe nyene uriko hari igihe ubona hari umuntu twigeze kubana, iyo afise ikintu kimugoye kikamushavuza, ukabona umenga arakenyutsemwo kubiri. Wowe rero koko aravyunyura, agaca afata agacanwa inzoga, agacanywa n'itabi, ukaza ubona umenga aravunitsemwo ku mubiri, bakarinda guterura bagatwara mu buriri. Kandi anyoye utuyoga, kuko hariho ibintu vyamunanira kuvuga atanyoye utuyoga, yaca vyatagura agaca shavura agasuka ngaho, vyaramunanira kuvuga atanyoye utuyoga, kugira ngo abisohoze yabisohoza utuyoga. Mugabo ahejeje nyene gutontoma, kugira iki